Yesu nashimwe cyane bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru ndasubiye kubagumbira mu izina rya Yesu Kristo ndabipfuriza kugira umwanya mwiza muri kino kiganiro cyacu cy'ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire cyane kandi ibaho umugisha. Uwo muganira ni mwene so Gilbert Ntirampeba dusubiye gusangira ijambo ry'Imana. None rero ndahimbawe ko Imana isubiye kuguha akaryo cyane ko gukurikirana ubutumwa bwiza hariho benshi bitashobotse nanje Imana ingiriye neza gusubira kuvuga ijambo ryayo kandi hariho benshi bitakunze. Rero natwe kano kanya tugahe umwanya mwiza kugira ngo dusangire ijambo ryiza, ijambo ry'ubuzima. Imana ibahezagire cyane. No munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifise umutwe uvuga ngo twirinde amayeri ya Satani, twumvire Imana turonke ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ndagomba ngo ubyumve neza, twirinde amayeri ya Satani, twumvire Imana hanyuma turonke ubugingo. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana rero tugiye kurisoma mu gitabo cy'Itanguriro igice cyaho cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere gushitsa ku murongo wa 24. Kaze rero ufate Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana. Imana iguhezagire cyane. Ndasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko icyaha cyatanguye mu isi. Inzoka yarusha amayeri ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega n'iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti byo muri iri tongo turemerewe kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo ntitubirye ko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba namba ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa bafatanganya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo mugabo n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu, aramubaza ati, uri hehe? Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya, kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati, ninde yakubariye ko uri gusa? Mbega wariye kuri cya giti nakubujije kuryako? Uwo mugabo aramwishura ati, umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vyamwa vya cya giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati, mbega ibyo wakoze ni biki? Uwo mugore aramwishura ati, inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati, ko ukoze ibyo ubaye ikivume mu bitungwa byose no mu bikoko byose byo mu ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira urwanko hagati yawe n'uwo mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwiwe, ruzokumena umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati, nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama ubyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. 17. Abarira Adamu nawe ati, ko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nari narakubujije kuryako, uzaniye ivu umuvumo, uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho
rwawe rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, kandi uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Ukubira icuya kwawe niko kuzoguhesha ibyo kurya, uzorinde usubira mu ivu, kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu, kandi umukungugu niwo uzosubiramo. Uwo mugabo yita umugore wiwe Eva, kuko ari we nyina w'abari n'umubiri n'ubugingo bose. Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe impuzu z'insato arabambika. Uhoraho Imana aravuga ati, ehe, uwo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe ku byo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura ku giti cy'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Njo cyatumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Nuko yirukana umuntu, kandi mu ruhande ruherereye mu buseruko bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi hamwe n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose, ngo itangire inzira ija kuri ico giti c'ubugingo. Imana dufashe cyane. Mwami Yesu uri mu ijuru, Kristo waducunguye ngo dukure mu byaha, ndagushimiye Uhoraho ko ari wewe utumenya kandi ukatugirira neza. Rino jambo ndagomba ngo urivugutire buri muntu wese aryumva, asubizwe mu intege. Mwami Imana nziza, rimushoboze kwirinda amayeri yose ya Satani n'inyosha mbi, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana dukuye hano mu gitabo cy'Itanguriro, igice cyaho cya 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 24. Aha twumvise ijambo ry'Imana ritubwira ingene icyaha cyaje mu isi. Birashoboka ko iri jambo nawe umaze kuryumva kenshi kandi usanzwe urizi, ariko nagomba ngo iri jambo ry'Imana ryongere kukubera rishasha mu bugingo bwawe. Hano twumvise ijambo ritubwira uko icyaha cyatanguye. Twumvise havugwamwo inzoka, kandi ngo iyo nzoka yarusha amayeri ibikoko byose byo mu ishamba. Twumvamwo abantu babiri batanguye kuremwa, ariwe Adamu hamwe n'umugore wiwe Eva. Kandi turumvamwo Uhoraho Imana yo yashoboye kuturema. Imana yatumvye uwo dukomoka kari Adamu, tukumva n'ingene icyaha cyatanguye mu itongo rya Edeni. Imana idufashe cyane. Iri jambo ry'Imana ritwereka ingene inzoka yari ifise amayeri ikarusha ibikoko byose byo mu ishamba, kandi ngo Uhoraho Imana niwe yari yarabiremye. Hanyuma ngo ibaza uwo mugore iti, mbega n'ivy'ukuri yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri ino tongo? Kino gice rero tugiye gusoma gitangurana n'ikibazo, kandi icyo kibazo ni ikibazo cyatanguye kubazwa umugore yitwa Eva. Icyo kibazo gitangura kubaza inzoka ariyo yageranijwe na Satani, kandi ari we Satani yaciye muri ino nzoka abaza umugore. Mana ishimwe cyane. Aramubaza ngo mbega nta giti na kimwe mwemerewe kurya ko cyo muri ino tongo? Mana yacu nishimwe. Turumva ikibazo inzoka yatanguye kubaza uyu mugore, kandi uyu mugore nagomba ndababwire ngo yari umugore wa Adamu, kandi uyu mugore wa Adamu yararekuriwe kuja mu itongo akarya ku biti byose akamura, ndetse agashira umutware wiwe bagafungura. Mana ishimwe cyane. Hari ibanga bari basanzwe bafise, ryari ibanga ry'ibiti bibiri byari mu itongo. Hari igiti cyari hagati cyamenyekanisha ikibi n'iciza. Mana yacu nidufashe cyane. Ariko nagomba kubabwira ngo ngaha Satani yari asanzwe azi yuko kuba umwana w'umuntu ariho atakibazo na kimwe ariko aragira muri iryo tongo. Yari azi ko hariho ibanga afitaniye n'Imana rituma atagubwa nabi, rituma adatsindwa, rituma atananigwa. Mana yacu nishimwe. Aha turabona ngene Satani yari afise amayeri akomeye. Acagenda kubaza wa mudamu, aramubaza ati mbega wa mugore, nankana ibiti byose byo muri ino tongo ngo nta na kimwe murekuriwe kurya?
kuryamo. Imana yacu nishimwe. Reka nkubwire ahantu hari akantu kari kagaragaza amayeri ya Satani. Umwana w'umuntu uko mu kuremwa kwiwe abaho afungura, kandi Adamu icyo gihe ntiyarima, kandi Adamu icyo gihe nta bindi bikorwa yari arakoramo. Harimo ibiti biryoshye byari muri iryo tongo Imana yari yaramushizemwo, kandi yategetswe gufungura. Imana yacu nishimwe. Ariko urumva Satani azana amayeri, aramubaza ngo mbega muri iryo tongo nta giti na kimwe murekuriwe kuryako? Kandi arababona barahema, barakomeye, nta wishwe n'inzara. Ubwo Satani ntiyarazi yuko bategetswe kurya, ariko kubera amayeri ya Satani agerageza gushakisha ibanga ribabeshejeho neza. Mana yacu nishimwe. Ariko nagomba ndababwire, tukiri muri iyi ntango y'iri jambo ry'Imana, nimba twe turabacungujwe amaraso y'igiciro kinini, ibanga ryacu rituma tugubwa neza ni ibanga rya mbere ryo kumvira Imana. Kumvira Imana, kuyubaha, ni ibanga rituma tugubwa neza, ni ibanga rituma tubaho tutagira ibibazo. N'iyo ibibazo bije tubitsinda tukabinesha. Mana yacu nishimwe. Kandi iryo banga yo kubaha Imana no kuyumvira, iyo turivuyeko tugira ibibazo, tugira ibyago, duhura n'intambara, kandi izo ntambara tudashobora kuzinesha. Mana dufashe cyane. Aha rero turabona Satani arabaza uwo mugore, aramubaza. Uyu mugore nawe ndabona ikintu kimbabaje cyane. Uyu mugore ariwe Eva ntiyashoboye kuzigama ibanga Imana yashizeho hagati yabe n'umugabo kugira ngo babeho baguwe neza. Mana dufashe cyane. Eva ataravuga hano ku murongo wa 2, yishura iyo nzoka ati, ibyama ku biti byo muri ritongo turemerewe kubirya. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 2 andi mwumva yuko yarahejeje kwishura ikibazo ati ibyama byo muri itongo turemerewe kubirya. Icyari gisigaye ryari ibanga ry'iwe n'Imana gusa. Mana yacu nishimwe. Bene data nagomba ndababwire, hari ibintu byinshi turekuriwe. Turarekuriwe gutwenga, turarekuriwe kuririmba, turarekuriwe kuvuga, turarekuriwe gukora, turarekuriwe ibintu byose. Ariko nagomba ndakubwira, mu bintu byose hama harimo ibanga. Nimba turekuriwe gutwenga, si ibintu byose turekuriwe gutwenga. Hari ibintu bibabaje, hari ibintu bya Satani biza ari nka blage tutarekuriwe gutwenga, kandi amenyo yo gutwenga twari tuyafise, akanwa ko kubivuga twari tugafise. Ariko hari ibanga ritumatanye n'Imana, ritubuza kuvuga ibintu bidakenewe. Turarekuriwe gukoresha amaboko yacu, ariko ntiturekuriwe gukoresha amaboko yacu ngo twibe, dukora ibyaha, tugendere mu bintu byose bitari byo. Ibyo turekuriwe rero byose, hari ibanga riba riri hagati yacu n'Imana. Uyu mugore aravuga ati ibiti byose turemerewe kubirya. Byari bikwiriye ko acavuga arangirizaho nyene ibanga ryiwe n'Imana ntari mbene. Acaravugira ibintu kintu cyambabaje ngo ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Umugore aba amenya ibanga ryo kugira ngo abeho. Avuga ibintu byose Imana yamubujije kugira ngo ntapfe. Mana dufashe cyane. Aha ndabona Satani aho yari aratangura kunezerwa, ya nzoka iravuga iti ndamenya ibanga rizotuma bapfa, ngira ndamwubahure, ndamubwire yuko naho yobirya atazoshobora gupfa. Mana yacu nishimwe. Mwene data uri kurankurikirana, nakuzaniye teme ivuga ngo twirinde amayeri ya Satani, twumvira Imana yaduhamagaye turonka ubugingo. Mana yacu nishimwe. Satani akoresha amayeri kugeza amenya ibanga rizotuma abana b'abantu babaho ntibapfe. Iryo banga wa mugore ararimena, avuga igiti Imana yababujije kuryako. Imana idufashe cyane. Ko Satani
Satani yarazi yuko hagati y'umuntu n'Imana hariho kode. Iyo kode Satani atayimenye ntidushobora gufatwa n'umugwanizi, ntidushobora gufatwa n'urupfu, ntidushobora gufatwa n'inzara, ntidushobora gufatwa n'ubukene. Ariko igihe cyose Satani atumenesheje ibanga tukarimena, tujya twandura umuvumo. Mana yacu nishimwe cyane. Mwene data uri kurankurikirana, ndagomba ndaguhe akarorero. Rimwe na rimwe iyo umusore ariko aragerageza, Satani yamukoresheje akagerageza kurondera umwigeme ngo bagwe mu cyaha cy'ubusambanyi, umwigeme aravuga ngo erega hare byoshika no twarinda, aratangura akavuga ati erega ni icyaha cyangwa ati no twarinda, ariko akayobegwa kuvuga yuko niyakora icyo cyaha aza kubatandukanye n'Imana. Wavuze ngo no twarinda cyangwa ngo no kwandura umugera, wa muhungu akazana ikibazo akavuga ati ntushobora gutwara inda, turaza kwikingira, turaza kugira ibiki na biriya. Ariko akibagira ko naho bo kwikingira, naho bokoresha imiti y'ubwoko bumeze gute, baguye mu cyaha, kandi icyo cyaha kiza kubazanira umuvumo. Mana yacu nidufashe cyane. Umuntu akabesha umenga ari debruye, ukamenga arayariye muri ya migani ya Satani ivuga ngo utabesha nasumira umwana. Umuntu akabesha akazana ubutunzi, akibaza ngo birarangiye. Nagomba ndakubwire ngo naho ubona hari ibyo winjije byinziranye n'umuvumo, kandi uwo muvumo kugira ukugwe ko bizogorana kuko ubabaje Imana yawe. Mana dufashe cyane. Ku murongo wa 4 uwo mugore Imana yari yarababwiye ibanga yuko batazorya kuri ico giti, ariko ya nzoka itangura kubahura uyu mugore kugira ngo agende kujya kuri ca giti. Ya nzoka iramubwira ngo haba namba ntimuzopfa, haba namba ntacyo muzoba, haba namba nimwamarira kukiryako muzoca mugira mwuguruka amaso mumere nk'Imana. Niyo cyatumye Imana ibabuza kurya kuri ico giti. Mana yacu nishimwe cyane. Muri kino gihe hari amayeri ya Satani. Satani ariko arazana umuntu, Satani akamubwira ngo ca muri ibishahu, tanga igiturire bigende neza, kora fraude bigende neza, ni wibe, nubeshe gutya bigenda ukuna kuriya uzoca utunga, n'umunyage bizozoca utunga. Abantu bariko barakora utuntu umengo twobateza imbere, utuntu twose bariko barakora tutari mu muco w'Imana. Nagomba ndababwire ngo ivyo bintu byose niyo byoba bije birimo umugisha, niyo yoba ari inzu wubakishije amabuye, naho yoba ari imodoka izimvye, naho yoba ari etaje ikomeye, biciye mu mayeri ya Satani, nagomba ndakubwire ngo hariho urupfu uri kurakwega. Ubwa mbere na mbere bizokubuza kuramba, ibigira kabiri uruvyaro rwawe ruzogira umugisha, uzogira umuvumo, irigira gatatu uzopfa urupfu rw'ibihe bidashira uje muri gihonomo. Nico gituma dukwiye kwirinda amayeri ya Satani. Mana yacu nishimwe. Ntibyatevye wa mugore aca yamura cacamwa, amaze kucamura arakirya, amaze kukiryako ashira n'umugabo. Mana dufashe cyane. Ashira n'umugabo nawe arakiryako. Mwene data uri kurakora imitwe yo gukora icyaha, bivemo, bireke. Icyaha kizana urupfu, icyaha cyazanye ubukene, icyaha cyazanye inzara. Ibintu byose tubona bitagenda neza muri kino gihe byazanywe n'icyaha. None rero twirinda amayeri ya Satani, ariko twumvira Imana, turonka ubugingo budashira. Mana ishimwe cyane. Ndabona wa mugabo ararya, amaze kukiryako ngo biravye basanga bambaye ubusa, basanga bari gusa, nta gahuzu na kamwe bambaye, bameze uko baremwe. Bana yacu nidufashe cyane. Nagomba nakubwire ngo baciye bagenda mu ishamba ngo bafata ibibabi by'imisukoni ngo barapfundikanya barateranya, hanyuma ngo bambika ubuducocegwa. Nagomba nakubwire ngo rimwe na rimwe icyaha kiratubuza no kwambara neza. Mani dufashe cyane. Abantu benshi bacavuga ngo nuba wambaye neza. Umuntu ashobora kugusambanya akakugurira impuzu nziza, umuntu ashobora kukujana kwiba mukambara impuzu zizimvye. Ariko
ngoma nakubwire ngo mwambaye uducocegwa kubera ko Imana ikuravye isanga uri gusa, nta muzu y'umugisha wambaye, nta muzu y'icubahiro wambaye. Imana rero ibakura ku bwiza bwayo ubwo nyene bagejeje kurya kuri ca camwa ngo bambara uducocegwa. Mwene data uri kuranyumviriza, ngoma ndakubwire ngo icyaha cambika umuntu uducocegwa, icyaha imbere y'Imana cambika umuntu ubusa, icyaha imbere y'Imana gikuraho urukundo rukomeye cyane hagati yiwe n'Imana. Nicyo gituma nje kukubwira ngo wirinde icyaha, ugira urukundo rw'Imana, wumvira Imana, uzoronka ubugingo budashira. Imana dufashe cyane. Nuko rero Imana irabaza ikibaza Adamu iramaze ati ni kubera iki ibyo byagenze gute, mwakoze icyo nababujije, mwariye kuri cya giti? Maze Imana yishugwa na Adamu arishura ati wa mugore wampa niwe yampaye ndarya. Imana ishimwe cyane. Adamu nawe yabaye sinzi iyo yarari kugira ngo umugore yijane mu itongo, sinzi iyo yarari kugira ngo uyu mugore aze kuyaga niyo nzoka. Nibaza ko abapapa bo wakurikirwa cyo kwegera hafi y'abafasha babo. Umufasha wawe niyo utamuba hafi, hari ibintu byinshi bizokorondekara mu rugo. Umufasha wawe niyo utamubungabunga, hari ingaruka mbi zizoza. Ndagomba ko abapapa bumva ko dukwiye kuba hafi y'abafasha bacu, tukabegera, tukabayagisha, tukabaganiriza kugira ngo Satani ntaronka aho yinjirira. Aho reka ndaharengane gatoya, ariko ngo Imana ikibaza wa mugore iti mbe wa mugore byagenze gute? Imana yagomba kumviriza aho kuri guhagaze, kuko Imana yo yari yabibonye. Yumviriza icyo Adamu avuga. Imana ishime cyane. Yumviriza icyo Eva avuga. Eva aravuga ngo ni inzoka yampenze. Imana ishime cyane. Inzoka yampenze. Imana iha umuvumo ya nzoka, irayibwira ngo uzorya umukungugu. Imana yacu nidufashe cyane. Imana ibwira wa mugore iti uzohora ubabara ufise inda kandi uzobyara urushe. Imana ibwira umugabo iti guhera ubu wewe kuko zivyo ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije kurya ko uzaniye ivu umuvumo. Ivu ryanse kumera kubera icyaha. Bantu b'Imana nagomba ndababwiye, nimba uri mu Burundi cyangwa uri mu kindi gihugu, uri mu mahanga, nagomba ndakubwire ngo iyo hari ihanga ryubaha Imana biratuma n'isi imera. Isi iramera kubera abantu bubaha Imana. Imana ikiravuga ngo ivu urizaniye umuvumo. Turabona ngo uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe. Imana ibwira Adamu iti uzokwamuruha, uzorya ibyo kurya bivuye muri iryo vu, kandi iryo vu rizokumerera imikere, rizokumerera ibitovu. Reka nababwire ingaruka mbi y'icyaha abantu badashyira ku mwete ngo barabe neza. Nta hantu na hamwe uzosanga ishamba ry'umuceri. Mu isi nzima umuceri batawurimye ntumera. Nta hantu uzosanga ishamba ry'itomati. Niribaho ngo uvuge ngo iri zarimejeje mu ishamba. Nibibaho Imana yararisohoye iravuga ngo ivyo umwana w'umuntu ategerezwa kurya azobirya biruhiye kubera ingaruka mbi z'icyaha. Mana yacu nishimwe. Kandi Imana iramubwira ngo kubira icuya kwawe, ukubira icuya kwawe niwo kuzoguheza ibyo kurya, uzorinda usubira mu ivu kuko ariryo wakuwemwo. Uri umukungugu kandi umukungugu niwo uzosubiramwo. Mana ishimwe cyane. Icyaha kiba gikweze gupfa. Umuntu aca arapfa amaze yishwe n'iki? Nuko atumviye iby'Imana yamubwiye. Mwene data uri kuranyumviriza, ngoma ndakubwira, Imana hari ibyo yatubujije. Twebwe turafise igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Yatubujije, yaratubwiye ngo twubahe papa na mama, wubahe so na nyoko. Yarakubwiye ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukabeshe, ntukagire ishari n'igoro n'inzigo n'ibindi byose byanditswe muri Bibiliya. Ariko abantu kubera kutumvira barabirengako, bakagira inzigo, bakagira urwanko, bakarementaniza abandi, bakabesha. Ibyo byose bituma ivu ryacu
ryacu rihumana, umubiri twambaye uzopfa ntiwibukwe. Kandi agomba kubwira ngo icyaha na bugingo n'ubu iyo umuntu agikoze azopfa ntiyibukwe, ntabwo azobona ubugingo. Imana idufashe cyane. Hano ndabona uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana buca buratuma abwira abakerubi, abwira umumarayika ngo iryo tongo, aravuga ngo abwira Imana, iravuga ngo uyu muntu agize ubwenge, abaye nkatwe, azohava agenda mu itongo arye kuri cya giti cy'ubugingo, hanyuma azahoraho ibihe byose ntapfe. Imana ikiravuga ngo uhereye ubu ngo icishira umukerubi impande ya rya tongo rya Edeni, ngo ica yirukana Adamu na Eva mu itongo, baca bavayo kugira ngo ntibazokore ku giti cy'ubugingo. Ariko hari inkuru nziza ndakuzaniye. Imana yarasubiye kutuzanira bya biti bibiri. Haleluya! Bya biti bibiri byaragarutse mu itongo. Cya giti kimenyekanisha ikibi n'iciza cyaragarutse, cya giti cy'ubugingo cyaragarutse. Ariko icyaha cirukana umuntu mu mugisha, cirukana umuntu muri Edeni yiwe. Nimba ubona uri mu bibazo, guma ku Mana, ihane neza, iyeze, witunganye, umugisha wawe uragaruka. Nimba ugwaye, iyeze, witunganye, ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, urakira, wizere, urabohoka, kubera ko ico giti caragarutse. Haleluya! Urashobora kumbaza ngo ico giti cyagarutse kiri hehe? Ni icyahe? Hari igiti cyamenyekanisha ikibi n'iciza, cyasubiriwe na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera twibira amabanga, Mpwemu Yera akatumenyesha ikibi n'iciza, Mpwemu Yera atwuzuye duhishurirwa ibyo tutashobora kubona, Mpwemu Yera twugurura amaso, Mpwemu Yera tumenyesha ibigomba kutugirira nabi. Uwo ni ugomba kuzura Mpwemu Yera. Ariko imbere yo kuzura Mpwemu Yera hari igiti cy'ubugingo, icyo Imana yari kwirahungisha Adamu kubera urukundo rwinshi, yasubiye kukizana, irakizana. Icyo giti cy'ubugingo ni Yesu Kristo. Uwo ni batuzanira ubugingo budashira. Nawe ni wamwakira uraronka ubugingo budashira. Mana ishimwe cyane. Aha, reka turabe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 ingene cya giti cyagarutse. Mana ishimwe cyane. Cya giti cyaragarutse kiza kutuzanira ubugingo. Mana ihabwe icubahiro. Yohana 3 umurongo wa 16. Ngwino dusome, Yesu aguhezagire cyane. Haravuga ngo Yohana 3:16, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira urubanza abari mu isi, ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko niko gutsindwa, kuko umucyo waje mu isi ariko abantu bagakunda umuzimagiza kuruta umucyo, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Kuko uwukora ibibi wese yanka umucyo kandi ntaza ku mucyo, kugira ngo ibikorwa byiwe ntibiseruke ahabona. Ariko uwukora iby'ukuri aza ku mucyo, kugira ngo ibikorwa byiwe biboneke ko abyakorewe mu Mana. Imana ishimwe. Haleluya! Nje kurangiza ndakubwira ko igiti cya giti cyatumye icyaha kiza mu isi yari bitewe na Satani. Cya giti kimenyekanisha ikibi n'iciza cyahaba bigatuma umwana w'umuntu abona icyaha. Kiriya Yesu yarakigarukanye, uhoraho arakirungika, arungika Mpwemu Yera wo kutumenyesha ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakwiye gukora. Hanyuma cya giti cy'ubugingo kugira ngo tuzobeho tudapfuye arakigarukana, ari Yesu Kristo umwana w'Imana. Ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe ariko azahabwa ubugingo budashira. Wowe ugomba kuronka ubugingo budashira. Ihana ibyaha. Mpwemu Yera ntagutahuze ibyaha wakoze. Nimba warasambanye, waribye, warishe, ufise inzigo, ugira urwanko, ubesha, urementanya, ibyaha byose bibaho, ndagomba ngo wihane. Wowe ugomba kwihana kugira
kugira ngo Edeni yawe uyisubizwemwo. Twebwe abana b'Imana twarasubijwe muri Edeni yacu, turasenga Imana ikaduha umugisha kubwa Yesu Kristo. Twebwe abana b'Imana ibyo tugomba kumenya ubu turabihishurirwa kubwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera numwitsa kuri twebwe, atumenyesha amabanga y'Imana. Imana iratugenderera kubwa Yesu Kristo, nuno munsi iracatuyagisha. Imana iraduhishurira kubwa Mpwemu Yera, none nuno munsi iracavugana n'abantu bayo. Mbega mwene data wewe, uhora Imana aracakugenderera, uhora Imana aracagutemberera, uracumva ubwiza bw'Imana. Nimba utumva ubwiza bw'Imana, ngwino wihane. Yesu aguteza ibiganza, urashobora kumwakira akakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Amayeri ya Satani yose acamwo uyahebe, ariko ufata ijambo ry'ubugingo wumvira Imana. Yesu aguhezagire cyane. Woba wumviye Imana, woba wumva twokwihana. Erega Yesu agiye kuza, reka usubire mwaya majambo, wakira umukiza. Wewe wavyemeye, ndakugora ahantu uri, uzamura amaboko yawe usubire mwaya majambo, uvuge ngo mwami Yesu, ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu Kristo, ibyaha byanje byose ndabikuzaniye, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka byose ubiterere mu kiyaga cyitwa kwibagirwa. Amazina yanje uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kuba nshoboje guca bugufi nkaba numvise ijambo ryawe. Ibi byose ndavyatuye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana ari we Yesu Kristo na Mpwemu Yera. Amena. Yesu aguha umugisha cyane. Ngiye kugusengera Imana. Birashoboka yuko wari uremerewe n'ibyaha, Imana iguhaye imbabazi, Imana iraguhariye. Tugiye kugusengera. Birashoboka yuko umaze igihe urwaye. Uyu Yesu Kristo niwe giti cy'ubugingo, niwe nyene ubushobozi. Ingwara yawe irakira. Tugiye gusenga. Imitwaro yose ufise, ibyo umaze imisi usaba Imana, uvyizere kubwo guharirwa ibyaha. Yesu aguhezagire cyane. Imana ikumpera umugisha. Reka wunamike amaso yawe dusenge. Imana ikugiriye neza. Mwami Yesu Kristo, mwamugira neza. Ndagushimiye ko uri umwizigirwa. Muri kano kanya tumvise amayeri ya Satani, none turayiyambuye mu izina rya Yesu. Uyu mwigeme yariko aragukurikirana yarayiyambuye. Uyu mupapa yariko aragukurikirana ariyambuye amayeri ya Satani. Uyu mumama ariko aragukurikirana ariyambuye amayeri ya Satani. Abatama n'abatamakazi, amwe Satani ahenda abantu ngo ntawakubonye, ngo ntawabimenye. Ibyo turavyiyambuye mu izina rya Yesu. Bagirira imbabazi, bezesha amaraso, bahezagire, babone umugisha. Abagwaye nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ubushobozi, ababara umutwe bakire, abaribwa mu nda bakire, abagwaye amafyigo bakire, bagwaye za diabete bakire, bagenda n'umugera wa sida bakire mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara zananiranye zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara yabatera gukora ivyaha, yanyosha mbi ya Satani, reka iranduke. Ariko imbuto y'ubugingo ya Yesu Kristo ibe muri bo yamamaye. Ivyamwa vya Mpwemu Yera bibuzure, bahishurirwe igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi, ari we mpwemu y'ukuri. Urakoze Yesu kuvyumvise. Ndagushimiye kubagiriye neza. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndavyatuye kandi ndavyizeye. Amen. Yesu abahezagire cyane kandi abagirire neza. Murakoze cyane gukurikirana rino jambo ryandiho. Uhora Imana abahezagire. Ushobora kubufashishwe n'ijambo ukifuza ubufasha, urashobora guhamagara kuri 71 140 548. Umwami Yesu akumpera umugisha. Urakoze cyane.